bwanshinga intahe zibiri umwungere aheje kutubwira ati gutanga bitanga umugisha bizana umugisha je ngo mashinga intahe fatiwe ku iryo jambo yadushikirije kuko byaranshikiye narabibonye hari mu kwezi kwindwi yari karigisha ku ijambo sinibuka neza ko ari muri Ezekiel ku magufa yumye hanyuma ariko arigisha nicaye hariya ndavyumviriza nukuri nta nitiro nigeze ngira mugabo mu mwanya hacaza ikintu umenga ubwenge burakupitse nko kumenga umuntu arasinziriye nze numva ijwi rimbwiye ngo aba bantu bona bariko kubera hari ukuntu kuwa Mungu abantu baba bari benshi bamwe bagafata bakicara hamwe gasanga aba protocole barabahagurukije bagiye kuba bararindiriye hari inyuma abari bahagaze nabo bakaza bakicara ikinyereka abo bana avuga ati ngaha ntiwogenda ukagura intebe ukayizana ngaha hama nanje nkakwicarika mu kibanza mu ntebe y'akazi kawe ivyo bintu mpejeje kubibona ca ndasubira ndakanura ndasubira ndabona ndavuga ati none ibintu bigenze gute ko ntasinziriye kumenga ubwenge bwari bwagiye nari hehe ndaguma ngaho iryo juri guma ringuma ngo kandi ntuje kugura intebe yawe ukaza kuko havuza n'intebe yicaye ko yo mu kabare cyangwa bibakoreye ku ivyaha ugasanga wijeye kucafuze ingoro y'Imana ugenda uzane nshasha ca ndatamuhira nshitse muhira ndatora amafaranga ndiyumvira nje kwigura kwa Mungu muga ndabaza umukozi w'Imana umwungere wacu ico gihe ntiyanyishuye kuwa mbere sije nabonye harageze ca ndagenda ya ntebe ndayigura muri Asiatique ndayigura 35 ca ndayizana ngaha hanyuma umwungere nari mfise umugambi yuko ndayimushikiriza amakansengera mbona umenga afise umwanya muto ca arambwira ngo ishire hajya nayishize hajya ca ndagenda kwa kabiri naho nacanza acambwira kandi sine namubwiye ivyo bintu ngo wewe akinsengera ngo wewe ngo mbonye ngo dossier yawe ngo umumarayika ngo ayikuye hantu ngo yigije imbere gatonye ngo ntayishize hejuru ngo mugango ntahantu hafi ndavuga ati kufisa amadossier menshi ndadepoje ahantu hatari hake nimaze kudepoza ahantu henshi ntibuka ndavuga ati ni hehe mugabo ndatinya kumubaza ati beho bari hehe haciye indwi imwe nagiye mbona bampamagaye ahantu nje gukurikirana ivyo byo 35 cyo nababwira cyo byaraduze biraduga biragenda ku majana birashika no ku miliyoni na mukomera amashimana iyindi ntayigira kabiri nayo nyene yerekeye ikintu cyo gutanga nukuvuga muramwumva kuwa Mungu bavuga amashikanwa atandukanye ishimwe kigira 10 generals bwa mbere nkisanga havuga ati urushingiro nago amashikanwa batuze ni menshi none umuntu yatanze ishimwe Imana ntabona ko yashikanye nkumva mengo vraiment mengo gutanga rimwe birakwiye Imana imbabarire Imana kubabarira cyane hanyuma Imana avuga ati reka nzobigutahuza ngumaza nga haragira igenda tangura ndiyumvamwo ryashikanwa rya mbere ryo gushima nkabitahura nkatanga iyo yampaye nandi mahera n'ukugindi nturo nkatanga burya rero mu ndwi heze yavuga ati ngira ndabikwereke ariko aravuga hari ahantu umwongere yavuze nuko naje nayitego kuko intahe ndayivuze ubunyene numvise umutima umbwira ati genda ushinga intahe ndi ngaha ubundi yonza nabiteguye neza na niyo mirongo nawe kuba ndayizi ku mutwe umugabo nahantu bavuga ko kudatanga ko bizana urugi umuvumo muri maraki murakoze maze kubisoma ndabibona neza ndavuga ati mara sinzosubira kuja mu misengero kuja gusenga ntaze nyishikano kandi kigira 10 nimba ndose ibihumbi 10 igihumbi ni ciwawe je cina n'ivyo wanje ivyo bintu kuva ku wa mbere ndabigira devoir ndabigira principe yanje nukuvuga amahera yose ndonka ndavuga ati gwanje naye nimba ari ibihumbi 100 ndavuga ati gwanje naye Imana yanayi wawe kandi bukenza ngaho kuyatanga guhera ubwo ndababwira abantu b'Imana sinasuye kubona ya rwarugi kuko je amafaranga nashaka yaronka mu nyuma nkabona aragiye simbona ibintu ngene yaheze nkasanga nabaye nasigaranye guhera ubwo gushika n'ubu nguma mbona Imana nyiyereka ko yamashikanwa caka igira 10 ari vyiza kugitanga abumvise gushima kwanje neza ndashimye Imana yo mu ijuru ko yazanye umusozi wayo hano
yadushiriye fondasiyo kuhura n'Imana. Ndahamya neza ko umuntu yaje hano hantu naho tuhasanga umuntu ukizera hari Imana ikora. Bashimye Imana yo mu ijuru ko ico nayisavye yarakinkoreye kuko navuze ngo bitewe ni n'umuhamagaro canke nico washizemo kugira ngo unyitize mu isi kiragoye izumpe kuba hafi y'aha hantu. Ndashimye Imana ko yabinkoreye kuko Imana igukunda guhuza n'umuntu ikakikugirira ubuntu hama ubwo buntu bugaca buguha abantu bagaca baguha ibintu hama ibintu bikakubwira umuntu. Nagombye kubigirira hamwe bwanyarutse sino bivuga ni byinshi tworara hano. Navuze ngo nshimye Imana yo mu ijuru ko aba ikunda batazokwigera bakogwa n'isoni. Uwayizeye akavuga ngo kubaho n'inyungu no gupfa n'inyungu. Imana ntashobora kuguta mu ikorosi naho bishikukarijamwo haba marayika wo kugukuraho hama igaci igukura impande y'abantu bajagaraye igaci gushira ahantu aho hantu hari ubuntu naho utabona umuntu ukabuzi ko hari ubuntu ugacuza ukayizera hama igaci guhuza n'umuntu hama igaci kugirira ubuntu hama ubwo buntu bukaguha umuntu hama abantu bagaca baguha ibintu bikakugira ubuntu. Rero ndayishimye Imana ibyo kuvuga ni byinshi cyane aha harimo ibintu byinshi bikubiyemo ibintu byinshi bica byumva muravyumva. Ndashimye Imana yo mu ijuru ko Imana je sinahora niraba mukiyo kibone impuzu nziza sinahora ndayiraba bitewe n'izingu narimo ariko ndavuga ngo kama mbaya uko bambona ntaco bitwaye utankunda ntaco bitwaye ubona ko sana ariko hari ico shaka utankunze ubu azonkunda nyuma kuko ivy'Imana bijya barambije abarambiwe batashe. Hari gihe Imana hari ivuga ngo nzo gukorera ikintu kandi ico kintu kizotuma abantu bagaruka kuri yo kandi nzo kugira umwana muto ico gihe nanze ngo ni vuba. Abantu hari gihe uca mu bugaragwa bukaguhindura ukundi kuntu ibutse ko nzinduka muri burakeye numva umenga afise fete. Ndashimye Imana yo mu ijuru yampaye amahoro warakoze kutuzanira akarago hano hantu. Imana izibiguhere mu umugisha. Shimye Imana rero kwa gatandatu ni byinshi basha jewe busigaye ndya neza ndayita bife sigaye mvango Yesu tuje kuri bife bya biro biriko biragaruka mwunge usa neza aha nitoye neza nkisiga burya wonyobegwa. Rero jewe sigaye ntangarira Imana kugira mvyibuhe Imana yarasezeranye ko nzoba munini ndiko ndaba munini. Amen. Erega abantu nk'ubu bakubona uri ukubatazi ingene wari uri batahumvya n'ubundi bamwe baranyobewe baranyobewe je nari nashananishije ibintu bavuga ngo none uri wa wundi ndi wenyene wari wambaye nambaye nashanani yego navuse nagiye muri saro je hari kuntu amasengesho ntashaka kuyasenga nkambara neza nkavuga nti ngire senge isa neza nde munzu abantu burendaje sa neza nkavuta ngasokoza nkisiga poudre nkaca mvuga gasokoza ngire senge sa neza hari haba asanga avuga ngo none urusenga ngo ngusuko voilà bakatambura kugukritika nkuko ariko iyo wamaze kwambara neza abo baba bapfuye abamarayika baca baza bakaca bagukorera. Ndashimye Imana yo mbijuru no gufungura ndavuga ngo ni weekend ubu ntegezwa kurya ibintu bita mizigere urimenya ubikura je ntumbaza sisenga kuko n'abapagani bariko barasambana babisambanya none je uwo yarora sasa koma nana sindi umwana wawe sindi fura yawe no pas du tout
ntegezwa kurya neza kuko ndi umwana w'ijuru. Rero ndashimye Imana yo mu ijuru ko imaze iminsi binkorera. Hari ukuntu ubasha tuzovuga Imana. Ndashimye Imana yo kuwa gatandatu bavuze ngo amafaranga. Je naje gusenga na costume. Ndabanje nje gusenga na costume. Ubure nta bya 10,000 jewe mu ijuru hari ubu sinkwimba kigira 10 urabizi. Urabizi nasenga hano wazisinjyaho. Ntegezwa kubona amafaranga kuko ni imbaraga z'amafaranga. Waravuze ngo abana b'ubwami mu bwami habamwe ubushobozi, habamwe amategeko, hamwe n'imbaraga z'amafaranga. Umva rero ufise amafaranga nta gasuzuguro, ararondegwa kandi ashikira Imana byoroshe. Rero ndashaka amafaranga. Beneda narashitse muri nabwo nti none ega nagiye naje mubiri wa none rega ngire shike 18:33 nza numva telefone ngo urumva ngo navyiyumviriye ngo hari citsa wankoreye ngo naho mfise amadeni ngo numva no kugurira ifanta ngo ejo burya dimanche watangaje ngo dusigara nza numva telefone ngeze hajya kumutakura nabonye amafaranga kandi rero ntuvuye ngo 10,000 ngo 20,000 oya reka nta 10,000 nta 20,000 shitse muyo ndavuga ngo kugira ngo menye neza ko amafaranga avuye iwawe nubundi ndashaka yandi shitse muhira nambuye impuzu narubije ngo nja kwibarabara kumbe tuca duhura n'umupapa ngo hewe ngo hari ikintu wankoreye kugenda nyifana. Ndashimye Imana yo mwije ko yamaye amafaranga. Nari mfise ideni nishoro 11 bariko baravuga ngo ngurumva ngo turayakeneye amafaranga nta problem Imana yarafise. Mbwira Imana ukamaramara nutiyibuka ntumbatse yaharura bona. Ndashimye Imana yankuye agasuzuguro sindigera mburanirwa kuva nza ngaha mushuri. Yesu azabaguruhere n'umugisha.